Bwana musesenguzi nizere gukomeye. Hanyuma kare mwari mwavuze ikijanye nuko u Rwanda ruriko rurakora ibigwanisho ngo mu Rwanda nyene, birya sivyo, birya sivyo. Icambere urazi yuko u Rwanda ni umukomisiyonere mwiza w'inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi, Amerika, Erope yose muri rusange. Barakoze amanyanga ashoboka kugira ngo u Rwanda rube igihugu kidurumbanya akarere na Afrika muri rusange. Heureusement nuko abantu ubu bakanuye, ubu barabibona, barakanuye si nka kare. Sino iyo haba nka kera, Congo biba vyarabaye nka ca gihe bafata nyene Congo, kirya gihe baca bashiramwo inzego z'u Rwanda zigatwara u Rwanda. Ariko urabona sico kimwe, ubu bintu vyarahindutse cane. Rero ku kintu mwavuze kijanye nuko u Rwanda ruriko rurakora ibigwanisho mu Rwanda, sivyo. Igeze n'amayeri kugira ngo umunsi ibihano, kuko ONU irashobora gufata ibihano, bakabafatira ibihano, ariko kugira ngo bavyeshape bashobora gukora masike, bakabanza kwereka abantu ko bariko barakora ibigwanisho bariko barakorera mu Rwanda, or bashaka yuko umunsi nka ONU yabandanije ivyo bihano bazovuga bati twebwe dusanzwe tubikora mu Rwanda, nabo bidufatira twe nta ngorane. Or naho bizoza biciye ahandi ariho hose, bashobora guca muri Kenya bikaca biza mu Uganda, bica bishikira mu Rwanda, kubera ko urumva ibihugu birafatikanije, Kenya, Uganda n'u Rwanda bari kumwe. Intambara ziguma yabandanyije, bazovuga bati niwe ko basanzwe banabikora, mwarafatiwe na mugo basanzwe babikorera hariya. Iryo ni butike nkuko mwabivuze, nintuze ni magaze bateranirizamwo abanyesiri bateranirizamwo ibigwanisho. Urumva Israel na USA bigiye bihugu vyose vyo muri Europe nico kimwe, ntaho bitandukanye, ariko bose bakorera hamwe, bo baraciye ubwenge. Niyo mpamvu rero abantu nkuko nakubwiye barahagurutse, ariko bakwiye guhaguruka duplisi, Uburundi, Tanzania, Congo bakaba ini vya nyavyo, kuko bari mu menyo y'ingwe. Urabona Tanzania bayitanguye kuza barahakinga na konte igipolisi ca Tanzania, bareka ko Samia Suluhu yapfuye. Hari abantu bafashwe muri Tanzania bariko batera akaduruvayo, wabonye ivyo Samia yatanguye gutangaza. Rero urabona yuko Kenya, Uganda, u Rwanda barakorana kandi barahagurutse, kandi barya abantu ntibasubira inyuma, kandi uhiraye ukabizera ubupfuye. Ikintu kihari ni iki, nuko u Rwanda, Uburundi, Tanzania na Congo baja hamwe bakaba ini ku rwego rwo hejuru, apana ivyo kurembasa baca hejuru ngo urundi bagiye gufasha Congo, ukamenya ibintu bisanzwe nkuko Tanzania igahaguruka, ubundi bugahaguruka. Tanzania igatanga kugura imipaka, Congo igatanga ikareka ivyo kugirisha, ikabombarda vya nyavyo, ikabombarda nyene vya nyavyo. Urumva abo wazalendo bakabaha inguvu zikwiye, kuko igisirikare cabo cose gisirikare kirya capuye abantu, ariko nibo batandukanye nyene, kubera ko ucabona ko bagize, ariko ntibo bishinga cane. Igisirikare co muri ho gikomeye nico mu kirere, co hasi bagira abantu baragishira quelque part, barindire ibizovamwo, kuko igisirikare co hasi nta gisirikare kiriyo co muri Congo, uravyumva. Hama umunsi rero babaye ini, je dis bien babe ini, binashobotse rero bamaze kuba ini, ndavuga Congo, Uburundi na Tanzania batangure kwiga ukuntu bakora pasiporo imwe, batangure kwiga ukuntu baba ini bakaba umwe, ivyo bikunda mu bihugu bitatu. Ico gihe ntaho Rwanda kuza ruramenera cane, kuko Tanzania ivuga iti turugaye imipaka par exemple,
baba baciye intege ubwa mbere, kuko mu bisanzwe mu karere dukwiye kuba mu mahoro, nivyo vyari bikenewe. Mugabo iyo hariho rejuwe, ikindonke n'ikijuwe, u Rwanda n'ikijuwe, ni ikintu bakoresha bakibwiye ati wewe henga muko u Rwanda ruca ruhenga, bakubwiye ati iyo bashizemo iyo ruja, uravyumva. Reka ndaguha akarorero kerekana ko harimwo acavuga ati ngo ni ukuvuga nabi, ngo no si ukuvuga nabi. Reka ndaguha uburorero bwerekana ko u Rwanda ari ikijuwe. Muri covid abazungu bavuze barazanye ibihuha covid, u Rwanda rurafata ingingo zikomeye ku buryo ata muntu yacaruka. Muga mu Burundi no muri Tanzania urabona ko Burundi hoho uyu premier ministre umugani w'umushanji w'intwari hagati mu gihugu yaragiye kwendera avuga ati abantu bazokwiteza izishinge ibizoba bako niho zobaza leta y'u Burundi. Bisigura iki? Uburundi burya burigenga à 100%. Arera kubwira n'akarorero umukuru w'umugambo wa SNDF n'umusi yavuze ati okay, baratwageza ko dukenye abarundi ngo turakenye. None mu gitondo twafunguye ari mikate baduhaye midi ko twafunguye hari umuceri bazanye, ibintu nk'ivyo. Okay, ko baba twasubiye inyuma, ibintu none agace ndibaza wakumvise ni vyinshi yavuze, kandi ivyo vyerekana yuko igihugu kiba cigenga. Iyo bavuze bati tuza kugerageza ingwara mu Rwanda, ndiyo baca bavuga ati nimuze mugerageze ingwara ngaha mu Rwanda nta kibazo. Amavirisi ugasanga mu Rwanda niho hatanguriye ibintu mu minsi yahera bagerageza muri Congo. Iyo bavuze bati ubutinganyi mu Rwanda muravyemeye, yego nta kibazo, twebwe upfa kuduha amahera gusa, twebwe mushaka vyose nta ngorane. Ikintu cose abazungu biyumvire, bavuze bati tuzane abanywarumogi batunaniye muri Amerika, basanzwe bari muri Amerika, ibisuma vyabuze igihugu kibakira, tubizane hiyo nta kibazo nimuzane. Donc u Rwanda c'est pas un pays, kiya n'igihugu cashimuswe nk'umuntu abibona, kiya n'igihugu cibwe, igihugu cy'u Rwanda kigese si igihugu caratwawe n'ibindi bihugu. Ivyo bintu benshi ntibashobora kubitahura, baguma harya ni abantu badashika n'igihumbi nibo bakoze maske kugira ngo baze baramamaza gusa u Rwanda, kugira ngo ibikorerwa ndani ntibimenyekane. Numva u Rwanda rubaye nk'uko ko muri Occident, ngira ngo uribuka igihe intambara yo muri Ukraine na itangura n'Uburusiya, bijya binyamakuru shashara nka BBC, bijya byo mu Bwongereza, RFI biki, donc bavuga ngo Putin ngo anagwaye n'ingwara ngo bucapfa, ngo intambara ngo Misiri, ngo Putin ngo nta bushobozi afite bwo gukora intambara ngo iminsi 3 ngo tuba yakenye, baca batanga bamufatira ibihano bitari bwabeho. Ariko uyu munsi bariko kandi kumusaba ikigongo bati turabukuntu ngo c'est self. Putin nawe n'agasuzuguro kenshi urabizi ko Putin ari c'est un homme intègre. Arabwiza ko ati twebwe ntibatubwira uko, ni nko kuza wumva ngo Burundi ngo Burundi ngo bava n'ingabo muri Congo, ngo no, le Burundi c'est un pays des hommes intègres. Nta muntu Burundi n'abantu bambere bankagasuzuguro cyutakizi. Rero abarundi bakomeze cyane vraiment, nta kundi kukumva twarinjiranywe na virus, kuko na virus mu karere nta utabizi, na Uganda na Kenya. Rero ivyo duteza kubibamo, muga mu kubibamo nuko tuba ini le Burundi, la Tanzanie, le Congo, d'abord tubaye ini tuzogwana kandi tuzotsinda. Noneho ngira ngo bamaze no kubibona, hamwe Faci batumubesha ngo ave yemera ibintu ugasanga baramubesha, gutsinda ni cash, nta kibazo, kuko nta ngorane, gutsinda byoshoboka neza cyane, bizoshoboka neza cyane nta ngorane, kuko imitego yose yaragiye ayitegura, ntabwo atakoze vraiment. Faci yaragerageje uko ashoboye, vraiment yaragerageje uko ashoboye, ntacyo atakoze. Muri rusange nuko biteza kuba ini, tukaba umuntu umwe, isigaye tutotsinda urugamba nta kibazo. Merci beaucoup.